ubwo bwicanyi bugize iminsi buvugwa nk'uko mubizi si bushasha. Ivyegeranyo vy'umugwi w'amatohoza mpuzamakungu wakoreye ku Burundi kuva mu mwaka wa 2016 warerekanye yuko ubwo bwicanyi ndengerabutungane buba kenshi, bwarakozwe akenshi naho bwakorwa n'inzego z'umutekano, bene kubikora babikoze ku murango riva ntibahanwe, eka mbere ahubwo bakanashimirwa, ugasanga ari abapolisi badugijwe mu magrade, arabajejwe intwaro akenshi ntibakurikiranywe. Iyo rero bimeze uko, ubuzima bw'umuntu busigara umengo ntibugira agaciro, kuko nko muri iyo ntara ya Cibitoke bigize iminsi bibamwo, murazi cane cane nka hafi y'uruzi Rusizi yuko muri imyaka ndwi iheze hatowe ibiziga bitagira igitigiri, ariko bagaca bavuga bati fuba munyarutse atana amatohoza yiri waraba. Ikintu rero cuko haba kudahana, leta ikerekana yuko ubuzima bw'umuntu atagaciro bufise, bigira ingaruka mbi mu gihugu, kuko umwe wese abona umenga ashobora kubuzimanganya ntihagire inkurikizi. Ni ikintu rero giteye mpungenge gose mu gihugu, kuko igihugu cose cama cubakirwa novuga ku mavaleur. Aho hambere umwana baramubarira yuko kizira no kwica umuserebanyi, kizira kwica igikere. Abarundi mu ndero y'uruntu baha abana, mu ndero y'ubuntu barabahamagarira kubaha ubuzima bwa muntu. Ubu rero baravuga ngo habaye amatohoza agaherera iyo ntihagire ikintu na kimwe gikurikira. N'ibintu rero bizogira ingaruka mbi gose ku gihugu kandi ku myaka myinshi, kugira ngo abantu basubire kubona yuko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa.